Inimero nizazindi nyene n'ingwara mvura. Twaramenye ko tuvura ingwara zitandukanye. Harimo gute, diabete, hypertension arterielle, asthma, rhumatisme, inkorora, ejaculation precoce, ku batavyumva no gutakaza ubushobozi kubijanye n'abangabo batse ku bagabo. Frigidite no kuvuga gutakaza ubushobozi kubijanywe ku bagore canke kubura amazi umwumira. Izo ngwara turazivura kuko haro nk'ingwara imaze imisi igisibije, ni ingwara abantu benshi bitiranya n'ishano kubera kutamenya. Umuntu arajya ukariye ivyo yagera papangiranya mu mubiri hakaduka ingwara bita colopathie fonctionnelle, no kuvuga namara atakaza ubushobozi bwo kuyungura ivyo twariye. Usanga n'umuntu budabwavyimbye ariko aragenda ngo numva ngo narishano hanaka, kumbe ntabwo ari. Ku kazina nitwa Bukuru Evariste, umuhinga mu by'ingaburo, nutritioniste, asanzwe arongoye ikigo Aganyuza Natural Healing Agence gikorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nashaka kubamenyesha ko umuti w'ikirundi, iyo bavuze ngo umuti w'ikirundi, abantu no bawise ngo umuti w'ikirundi, kuko nago abantu nk'akarorero je mvurisha ibimera canke ingaburo, ariko ingaburo kubera dusanzwe tumenyere kubera ari iki, ari byo dusanzwe turya bigaragara, nimbara amateke, inkore, ubwishaza, ikaroti, ibyo nibyo abantu bose bazi ko ari ingaburo dusanzwe turya. Mugaro n'ingaburo tutajya, uzangaburo tutajya ziri mu byatsi cyo bita phytotherapy. No kuvuga rero kugira ngo bavuge ngo umuti w'ikirundi, nibaza ko sinovuga ngo bihenze cyane bagize ente, ariko no kosora kakantu gatoye. None nyimba wamuye ikigori cyangwa ukamura nk'umuti biti umugombe, mbese baraza umugombe wariwe ukawamura mu Burundi, ucavuga ngo avuye kwamura umuti w'ikirundi. Umuntu akonya atavuye kwamura umuti w'ikirundi kubera iki? Uwo mugombe awamuye mu Burundi. Mu gihe rero uba uri nko mu Bushinwa canke muri Tanzania za Amerika canke Tanzania, ukamura uwo mugombe, mbega umuntu akonye wocuvuga ngo iki? Wovuga ngo avuye kwamura umuti w'igitanzania, bacavuga ngo avuye kwamura umuti w'igitanzania, ariko murumva ko umuti wawitirira izina bivye n'igihugu urimo. Mugabo siko byari gutegezwa kumera, byategezwa kumera. Twari dukwiye kuwita umuti kama, kandi umuti kama no bakoresha guhera ku bazungu no n'abakera, guhera kuri Adamu kubasomya Bibiliya bakoresha ibimera. Yabuze ibimera ni muri antotalen, ivyatsi n'ibiribwa n'ibitaribwa. Kubasomya hari muri Ezekiel bacha bibona yuko hari igiti cari caramejejwe cama inshuro 12 ku mwaka, kandi ngo ibibabi vyasho vyategerezwa kuba umuti wo kuvura amahanga. Rero iyo twumvise rero umuti w'ikirundi, ntabwo ari ubupfumu, ntabwo ari ubushirikina, ahubwo abantu nibo baciye babwira baravyagrandisa babiha uburemere. Naho ubundi bwo icyatsi hari ivyatsi bivura, hari ibimera bivura. Rero novuga yuko ingaburo ni ingaburo iyo ikoze ico yategerezwa gukora. Kuko hariho nk'imiti y'ikirundi bavuga ngo ni ikirundi, mugaje ndayita imiti kama, nabwiye ho ndayita kama. Mu vyatsi wanashaka muri phytotherapy, muri vya vyatsi usanga bivura. Reka nshobore gutanga akarorero, shobora gutanga akarorero nk'umuti bita umukundanya. Benshi urazi ngo umukundanya, umuti bita umukundanya nta utawuzi. Bavuga ngo ngamuhaye umukundanya ngazoca mukundagirana. Urya muti urakora, ukundanisha abantu, kandi sisho gusuvura. Ushobora kuvura no munda, turagukoresha mu buryo bwo kuvura munda nk'abantu bafite inzoka bita tenia canke sikarisi. Kandi izo n'inzoka zigoye kumena, cyo kimwe n'ubumara bwa amibe. Urazi ko mu miti kizungu turazi ko dukoresheje umuti bita antitrix, no muti ukaze cyane mu kubomora canke mu gusambura ibintu vy'inzoka zikomakomeye zo munda. Mugabo mu mukundanya, muri wa muti bita umukundanya, dushobora kuwukoresha twivura munda. Rero no kuvuga umuntu nitwahura cyangwa mugahura nakavuye kwamura umukundanya, ntuzuvuge ngo no mupfumu. Oya, iyo bavuze umupfumu ni ibintu biri esprit, ni ibintu esprit empire, ni ibintu biba byerekeje ku bintu by'amadayimoni by'imyuka mibi batongera, nibwo bupfumu. Nayo ibi bimera byose tubona ni bimera Imana asizeho kugira ngo birushirizeho kutuvura. Rero nibaza ko twotandukanya, ntitubinjiji, kuko ni imiti yose mubona niyikorwamwo n'iyi miti mwitango ya kizungu. Kuko umuti wa kizungu kubera iki wagize iki, waciye mu mashini, niho tuvuga ngo ni wa kizungu. Nayo ubundi bwo ibimera byose bifite akamaro ku magara yacu. Inimero nizazindi nyene n'ingwara mvura. Twaramenye ko tuvura ingwara zitandukanye, harimo gute, diabete, hypertension arterielle, asthma, rhumatisme, inkorora, ejaculation precoce, ku batavyumva no gutakaza ubushobozi kubijanywe n'abangabo batse ku bagabo. Frigidite no kuvuga gutakaza ubushobozi kubijanywe ku bagore canke kubura amazi umwumira. Izo ngwara turazivura. Inimero nizazindi nyene 69 47 37 10, aho ukuri WhatsApp urandonka canke ku mayinite, kandi aho uri mu gihugu cose munashaka gufasha. Kuko haro nk'ingwara imaze imisi igisibije,
ni ingwara abantu benshi bitiranya n'ishano kubera kutamenya. Umuntu arajya ukariye ivyo yagira papangiranya mu mubiri hakaduka ingwara bita colopathie fonctionnelle, no kuvuga namara atakaza ubushobozi bwo kuyungura ivyo twariye. Usanga n'umuntu budabwavyimbye ariko aragenda ngo numva ngo narishano hanaka, kumbe ntabwo ari byo. Ivyo rero no kuvuga twe tugira contrôle générale mu bimera tugateranya hakaboneka ibintu bita fibre végétale biza gutuma munda haboneka igogora digestion, igogora rikaba ha muntu bikagenda neza. Rero nibaza ko imiti ihari kandi bibimera bihari kandi bivura kandi bise n'ubushobozi. Murakoze.